ariko umurongozi ntakwiye gukoresha amasantima. Umurongozi akwiye guhagarara akavuga ngo iki gikorwa ni cy'abantu benshi, si canje jenyene, ntegerezwa gushira mu kibanza umuntu akwiriye, umuntu aciyumvamwo. Bakunzi bahori CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura reka tubanze dusenge. Mana yera, Mana nziza, wowe vyagiye ku ntebe y'inganji mu ijuru, ciye bugufi imbere yawe muri iki gitondo ciza c'umugisha. Mwami Imana, ngushima, ngukengurukira ubuntu butangaje n'imbabazi zihebuje utugirira uko bukeye nuko bwije. Tugiriwe ibakwe ryo kuvyukira mu ijambo ryawe. None ndasaba mpwemu yera, wariwe mwigisha mwiza, uzubane natwe kandi utugirire neza. Kandi ndasenze ngo abaryumva bose iri jambo ribafashe kandi ibereke uko bakwiye kwifata mu mirimo yose bahamagariwe gukora, kugira ngo ibere umugisha abo barongoye, ndetse ibere umugisha n'Imana, kuko ibikorwa byiza biriko birakoreka neza, Imana yakishigwa hejuru. Rero Mana, ndakwingize ntutube kure, tube hagufi, udushigikire kugira ngo ijambo ribe kimaze kubaryumva. Hama icubahiro cose n'amashimwe yose aba yawe. Nkaba ndabisenze ndabyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Ego tumaze iminsi turiko turaganira ku murongozi mwiza. Ego twafashe igitabo ca Nehemiya, n'ubu turacari kuriwe. Tugira turabe ingene umurongozi mwiza amenya guhitamwo, haleluya, abantu ashinga igikorwa, abantu bazima, abantu bashoboye, haleluya. Kuko hari aho umuntu ashira umuntu mu gikorwa nukuri n'ibyo ariko arakora byose bigasubira inyuma kubera adashoboye gukora neza. Kandi ico kibazo kirakunda kuba, ariko umurongozi azi neza icyo ashaka, azi neza hagomba kuva n'ahagomba gushika, ashira mu kibanza umuntu akwiriye. Reka dusome Nehemiya igice c'indwi, turasoma kuva ku murongo wa mbere dushikane ku murongo wa 4. Haravuga ngo Nehemiya akomeza Yerusalemu, barangije kubaka uruzitiro, ntanterako inzugi hose, ntora abacungera irembo, ndabashiraho, nongera nshiraho abaririmbyi n'abarewe. Ndaheza mpa kuganza igisagara cy'i Yerusalemu mwene wacu Hanani, hamwe na Hananiya umukuru w'igisagara gikikije uruzitiro rw'amabuye rw'abacungera irembo, kuko ari umuntu yizigirwa, yubaha Imana kurusha benshi. Ndababwira nti amarembo y'i Yerusalemu ntazokugurugwe hataraba ku gasase, kandi baze bugare inzugi, bazishireko ibihindizo izuba ritararenga, maze mushireho abacungera irembo bo mu baba i Yerusalemu, umuntu wese mu kibanza ciwe aharabana n'inzu yiwe. Kandi ico gisagara cari kinini kikagera kure, ariko abantu ntibakibamwo, bari bakiri bake, kandi inzu nta zari bwubakwe. Amen. Nehemiya ahejeje kubaka uruzitiro, aravuga ati rero naho mpejeje, reka ndondere abantu bo gushobora kurinda, haleluya. Ngo atora mwene wabo witwa Hanani, atora n'uwundi ngo Hananiya, ngo umukuru w'igisagara. Nguyo yari iki? Ngo yari umuntu abantu benshi bemera, yari umwizigirwa, ngo kandi yubaha n'Imana. Ingende babwire, burya kugira ngo ushobore kubona umuntu ushobora gushira mu burongozi, ushobora gufatanya iyerekwa, nuko aba ari umuntu icambere agukunda wewe, haleluya, agakunda n'umuhamagaro wawe. Abantu benshi barakunda kwihenda gose, akavuga ngo igikorwa ndagitanguye nteza kugishiramo umwana wanje. Mugabo uyo mwana hari igihe usanga atari yerekwa afise kuri ico kintu, nta n'umuhamagaro na muto yafise, mugabo akakijamo kwera avuga ati ndakironkamwe inyungu. Umviriza, ico gikorwa vyanka vyakunda kirinda gupfa, kirinda guhagarara. Imana idufashe. Uraraba umuntu ubona ko ivyo ukora biri muri we, haleluya,
kandi yumva ko ico gikorwa nicatera imbere, yumva ko ari we munezero wiwe. Umuntu ashaka kugusubirira, umuntu ashaka kuguhagararira mu gikorwa, ni umuntu agukunda, ni umuntu akunda umuhamagaro wawe, ni umuntu awiyumvamwo. Haleluya. Nehemiya rero ngo agira iki? Ngo ashiraho abantu babizigirwa, ashiraho abantu abona ko bakunda inyungu, bakunda inyungu ziwabo, bakunda inyungu z'igihugu cabo. Haleluya. Bakunda umurimo. Haleluya. Rero nawe uyu munsi ukaba ufise igikorwa icyo ari cyo cyose, nturabe ngo ndashiraho umwana wanje, nturabe ngo ndashiraho uwo tuziranye. Hinga ndababwire, ni kenshi biragoye. Hari aho usanga uvuga ngo ndagomba guteza imbere abiwacu. Ego ni byiza, mugabo hari igihe ubateza imbere ariko ugasanga noneho nibyo bashaka kubateza imbere, n'ibyateza imbere wewe bipfanye nabo. Kubera iki? Kubera batari à la hauteur y'igikorwa umushinzi. Rero ukaba uri umurongozi, nukuri ibi nanje ndavyibwira kuko nanje harankoresha amasantima kenshi, ariko umurongozi ntakwiye gukoresha amasantima. Umurongozi akwiye guhagarara akavuga ngo iki gikorwa ni cy'abantu benshi, si canje jenyene, ntegerezwa gushira mu kibanza umuntu akwiriye, umuntu aciyumvamwo, umuntu agikunda, umuntu naho noba ntarahagarara nkuko nohagarara. Haleluya. Kenshi abantu barakunda gukomereka, kandi ukaja wumva ngo jewe nahaye naka ngo ankorere ibi ni mwene wacu, n'umukobwa wacu, n'umuhungu wacu, mugabo nasanze ibintu byose yavyononye. Umva, nta biri muri we. Ariko igikorwa kugira ngo umuntu agikore, nuko abacumva, nuko bagikunda, nuko bagifitiye ubumenyi. Haleluya. Nuko bagifitiye ubumenyi. Nari umuntu woza kumuha ikintu ataze ngo akigukorere gute, akigukorera gute atacashoboye, ataciyumvamo, atacazi. Rero umurongozi mwiza amenya kugira iki? Amenya gushira umuntu mu kibanza gikwiriye. Kugira muze murabe ahantu hose hatera inyuma, igikorwa nticavanse, kiba abagikora babagikora nabi, baba bashizwe mu bibanza badakwiriye, mu bibanza batabereye, mu bibanza batametriza. Haleluya. Atabumenyi bafitiye. Ariko umuntu ari mu muhamagaro wiwe, arashiramo, hari nahashiramo n'ibyiwe kugira ngo ibintu bitere imbere. Hariho umuntu tuzinanye, nukuri iyo umushize mu gikorwa, arakunda gukora, arakunda gufasha. Iyo umushize mu kintu ngo agukorere igikorwa runaka, hari naho usanga yashyizemo uburyo bwe kugira ngo gise neza, kigende neza, kubera biri muri we, ni kibanza ciwe. Kujya ku rufi y'urutereye mu mazi goga. Haleluya. Hari umuntu yari mu gikorwa yoga, ukabona ko anezerewe, ukabona ko nijoro yorirara kugira ngo igikorwa kigende neza. Ariko uwundi wakemushiramo ukabona ni vya bindi nyene vy'ubuzima, ni vya bindi vy'ubuzima, ni wa wundi yonona, ni wa umviriza. Turaza kubibona, hari abantu bonona ta wundi mugambi numwe bafite atari ukonona. Abandi nabo ugasanga babikora ntavyo bazi, ntavyo bashoboye, bari mu maposte, bari mu maposition badashoboye, ukaca usanga ibintu birabananiye. Ariko umurongozi mwiza amenya guhitamo neza. Haleluya. Nehemiya agira iki? Amenya guhitamo neza. Hama kandi abaha n'amategeko. Yarababwiye ngo inzugi ngo muzohore mwugara amarembo hakiri kare. Kubera iki? Yanka ko hari abantu biyemfilitra, kuko bari bafise abansi benshi. Akavuga ati mwugare hakibona. Haleluya. Umurongozi rero mwiza, abantu bakora neza, baraveya ko akazi kariko karagenda neza, bararaba ko atakintu na kimwe gishobora guhungabanya igikorwa. Kubera bagikunda, kubera babona ko ari inyungu yacu. Ati kandi muzohore mwugurura hakeye, ntihagire umwasa duca mu ryahumye. Haleluya. Rero iyo ushize abantu mu kibanza bakibabereye, nta kadetaye na kamwe kabarengana. Rero ukabushaka ko ibikorwa byawe bigenda neza. Ntuha abantu kubera ari inshuti zawe, ntuhe kubera mwasenganye, kubera mwakoranye biriya na biriya.
ibi na jewe ndiko ndavyibwira, nababwiye ko ako gafebrese ndagafise ariko ni kabi. Ariko iri kurakora kuri inyungu z'abantu benshi, ari navyawe na mitende, mugabo ari inyungu z'abantu benshi. Shiraho abantu bazima bateza imbere igikorwa kugira ngo ntuce intege abantu, ntubabaze imitima y'abantu. Rero Imana yo mwijuru ibampera umugisha. Mana Data rugira byose uri mwijuru, sindambirwa kugushimira no kugushira hejuru. Uri Imana itwigisha, uri Imana kandi ndasenze ngo abaryumva bose iri jambo ribafashe kandi ribereke uko bakwiye kwifata mu mirimo yose bahamagariwe gukora, kugira ngo ibere umugisha abo barongoye, ndetse ibere umugisha n'Imana, kuko ibikorwa byiza biriko birakoreka neza, Imana yacu ishigwa hejuru. Rero Mana ndakwingize, ntutube kure, tube hagufi, udushigikire kugira ngo ijambo ribe kimaze kubaryumva. Hama icubahiro cose n'amashimwe yose aba yawe. Nkaba ndabisenze ndabyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen.